none je no gukoresha igihugu ndayatererera abantu ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye ni kuvuga rero uno munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduge aya ni ya mahera tubaha ni ya mahera mu nama nshingamateka rabicara karakora ati la mahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore niyo tubacatera nishari nkogere gituma ari jari babona umenga ndabamaramaje ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya kuko arigaburira ntazokwiba leta arigaburira kuko ndashaka gushika nyene mu nkundire mukuru hanyuma ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntabwo kubikora no munsi reka tubanze tuvikana jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana abana baje kwishure kuri mu mushahara mpembwa. Ego mukuru w'igihugu c'u Burundi mbanje kubaramutsa ndakuramukije amahoro muravye muri imyaka 6 byo mumaze kurangura mwovuga ko byo babinganiye biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi ahubwo baza ababona ingene igihugu kigenda igihugu ntushaka kuvuga ngo ikingo nakiranguye nko kumenga wo kivuga uti caraheze murazora n'ibihugu bitunze cyane biguma bikora none uvuga ko ataco barakora barakoze yewe ndavuga uvuye kuri iyi ntambwe gwashika kuri iyi rero uyu munsi siyo kimwe rero urumva Uburundi uti bwari bumeze gute mu 2020 ubu bumeze gute niho ubona uti ivyarangutse abarundi bari abantu bameze urabona kumenga ntibabona neza iyo baje hanyuma nico ituma mu mvugo navuze nti turi kumwe twese birashoboka hariho nk'ibintu bitari bimenyerewe ibintu byo gukorera hamwe bugasanga amatongo bashize hamwe bakarimira umunsi umwe bagaterera rimwe bagasoromera rimwe nk'ivyo vyaratumye umwimbu uduga cyane ivyo byo kuja hamwe abene gihugu byaratumye umwimbu uduga ugwaruka gwari mu mwiheburo aho ciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri murazi ko naciye nkoranyugwanduka guhincabwenge cyane kugira ngo twese turi kumwe dutora umuti none ubwo bushomeri mbere niho twamenyeye no bushomeri cyari cyo kubera tugiye hamwe ubushomeri turamenya tuti no kuvuga iki ubushomeri twasanze sukubura akazi no kubura ico ukora tuca turabazanya tuti none muri Burundi twabuze ico dukora koko dusanga ibikorwa biruzuye tubikore rero uvuze tubikore bose bakumva bati dukore mugabo bagacabwira ngo umutahe nawe ntanguziki tumutahe niwe wenyene ati naho jewe ndumva ko fisi ingoga mugabo hari akantu nkeneye niho twaciye tugira ujya mugambi wa payeje ubasahiriza ukabaha umutahe urabona bameze nk'abokoreranira wewe wungutse urasubiza bagaha urundi rwaruka bagaha uwundi hajya ni umugambi mwiza cyane kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baranyeretse bavuga bati tujya tukwereke umwimbu twarose baraje baramara imisi kuva kuwa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura aribo birihira amahoteli aribo bigaburira birihiye amatike yo kuza niho bataye kombwe baterega hari hamaze kugira amamiliyaridi ubu urumva nk'ubu uravye no munsi urabona mugwaruka ko ari mu mwizero n'ubu utarashikirwa aravuga ati nzoshikirwe ariko mukuru y'igihugu tukiri ngaho muriko muravuga ko gwaruka gwateye imbere ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko musoko bwa Afrika tubona gwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga kandi urubajeruga yuko ruhunga kubera ubukene nta uhunga intambara bakugira ati duhunga ubukene none tuvahe rega tuva kuri zero narabajije none nukuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi bihugu vyiza kurusha Burundi ntiyari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi bose bavuga ngo yango naco turabona none ivyo bihugu muhurumbira kubera baza kwisumamwo reka ndakubwira sawa kwisumamwo kubera iki yanka kurima Burundi akaja kurima muri Tanzania none yagiye kurima ni kubera iki ngaha turondera umukozi arima tukamubura yagiye kurima muri Tanzania hariho rero ingeso burya mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye murabizi umwe wese arashobora kuraba ingena meze akavuga ati burya no kunguruza nkajajya ntivyogenda neza mu minsi yahera
bava ruguru bamanuka i Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye urwaruka ariko ruva i Bujumbura ruduga ruguru. Ni ukuvuga yuko mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino, wewe ariko aravugana ubukene ariko arondera haruta ahandi. Ariko nk'abo baja muri Kenya kandi baja muri za Tanzania, mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aja muri Tanzania yari kurima no ngaha, ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu, umwaka ugahera ariha mugo ntaronko umwavu kugira ngo ashobore kwimbura. Ibyo rero benshi biratuma bacika intege. Urumva aho bijanye n'icitwa gukehanirwa kubera ababirondera baba ari byinshi. Nani kuko twirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania, twirwa turafata umwavu nawe abarundi bashoye Tanzania, turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda. None navyo bisigura ariko je ntibiza gutora inyishu wa munyagihugu. Wanagenda kubwira rero burya hariho abantu bamenyereye kurya badakoze, bari baramenyereye. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume, uraza abantu bitwa bagira neza, baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya. Kumara iyo myaka urya wicaye, kurya uze wige kurya ukoze, ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu ubu usanga afise imyaka nka 60 kuva mu buzima bw'iwaba. Aya ni ya mahera tubaha, ni ya mahera mu nama nshingamateka rabicarika bakavuga ati amahera twamuhaye azosumisha ku munsi. Ayo ni yacakore ngiyo tubacatira. Irya nishari nkubwira igituma ari ishari. Babona umenga ndabamaramaje. Ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya, kuko arigaburira. Ntazokwiba leta, arigaburira. Naho nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru. Hayo ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango. Mbega je ntagwe kubikora no munsi. Reka tubaze tuvikana. Jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu, kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda. Ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango, umugore n'abana, abana baje kw'ishure kuri umushahara mpembwa. Anze muragaruka mu kuvuga ati aba bantu n'abantu babanirwa badashaka gukora. Ari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi ko abarundi bavuga ati twe turabakoze, bakavuga bati gutwita ibinebwe ibyo bintu biratubabaza. Abo bo babwiri je hari umaze kunyandikira muri bagiye baje Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri akakangaratete ndimo nturi mubiki, ati ndahwereye ati co ntabazi tike ngataha, ati noba ntomboye. None bigenda gute ingorane? Ati ngaha ati baraduhenze, ati dusanga tuje kugurishwa. None wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge. Ngo icambabaje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera. Ntizo miliyoni 15 iyo uzifata ugaca uzikoresha uno munsi ziba zarungutse. Ko je ndashaka kukwereka je ahantu hari amahera. Imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise miliyoni 30. Mugende mubaze ababigiye. Ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi, ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga. Reka nivyo birimo. Ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo, none twari kwiga gushora. Udafise ico ushora wo kwiga gushora. Kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora. Je ndibuka ubwa mbere tugitagura payeje, ari abagiye korora inkoko, nza numva bambwiye ngo twabuze isoko. Ariko murashobora kuvuga ko babuze isoko ngaho hakurya Buvira barakunda akanyama, umwana niwe n'ugusho. Urumva rero n'abantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana, ntitwari dufise ivyo dushora, ntitwiga gushora. Urazora ababeshi baba badandaza. Umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndagenda vyita, kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza. Uriko uravuga ko ivy'inkwavu, je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama. Oya iwanje je gusa. Ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu. Babanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu benshi barahomvye. Nta bahomvye, none ko bagomba bazorora. Burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo gikomeye cyane, tumara imyaka tugaburirwa twicaye, hanyuma kugira wikangure utangure gukora. Uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'intwaro hagati, harabaye inzara nja kwiga ikivuyeko. Njasanga haje bita bagira neza
bakujana mu ibarabara ugaharura ibarabara imiduga yabo icamo, ico bita food for work, bagaca baguha ivyo kurya. Hari umunsi uri izina barigira batagusezeye, none uja gusoroma mu ibarabara, inzara ikiratera. Ni ukuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora. Jewe mbere abaja hanze cyari gihe maranje avuga nti ko babonye ubukiriro ntabwo igikuru basume batahana nibagende. Jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habari mu bagiye izo za Dubai, ndababwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata byanyu. None ko hari habavuga ko bashomereye, bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bamwe bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka, hanyuma urya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane. Je nawe ngaya mugabe ico ngaya no kugenda uvuga ngo urumva ngo mu Burundi ngo ni muriro udahera ngo urapfuye ngo inzara iratwishe, mugahari ubundi nawe ariko uravuga ati misoko. None ni kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari bo bakubwira bati nanje akayera ubu nitwe tukagura, bamwe bahora bitwa bakire nabo bagacavuga ngo barakenyuze. Wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire, muri bamwe bahora bitwa bakire. None nko mubaza ko ari kubera iki n'abaruguru barakenye ruguru dutembere mu mihana tubabaze. Hariho nabibuje barababwira ngo ntabara ngo je ndakenye ntingo nkwereke ushaka ico ukora, nanje ndafise ibikorwa ni ubunyene genda ku murima wanje ahantu nororeye inka, ndashaka kubwira Ikarusi, ndashaka kubwira Bugendana, ndashaka kukubwira mu Ruyigi, genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime. Urazi ingene nkeneye abakozi nawe ukavuga ko kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu. Jewe si kujya ku bapatiri ku paruwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo, jewe ndaguhemba. Sinzi ko wavyumvise uri kuvuga gutyo, abandi bamaze iminsi banegura cyane ngo ivyo bintu nkora ngo biteze imbere umuryango ngo biboneka nabi mu gihugu. Iyumvire nk'abantu banegura umukozi. Je ndabwira none hari akazi k'igihugu jewe murabona gapfuye ndagakora nkongera gataga karero ko umuntu ashobora gukorera igihugu akongera gukora ivyiwe muga nkara aya ni ya mahera tubaha, ni ya mahera batwa mu nama nshinga amateka rabicari karakora bakavugatira amahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore ngiyo tupatati irya nishari nkongera igituma ari ishari babona umenga ndabamaramaje. Ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya kuko arigaburira, ntazokwiba leta arigaburira kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru. Hanyuma ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntagwe kubikora no munsi reka tubaze tuvikana. Jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu, kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda. Ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana ngo baje kw'ishure kuri umushahara mpembwa. Aya ni ya mahera tubaha, ni ya mahera batwa mu nama nshinga amateka rabicari karakora bakavugatira amahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore ngiyo tupatati irya nishari nkongera igituma ari ishari babona umenga ndabamaramaje. Ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya kuko arigaburira, ntazokwiba leta arigaburira kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru. Hanyuma ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntagwe kubikora no munsi reka tubaze tuvikana. Jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu, kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda. Ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana ngo baje kw'ishure kuri umushahara mpembwa. Ndavuga nti jewe gusuma ngira ndabingenda bigwanya, ndatangura ndakora. Uzugenda ubaze je nahereye kubusa, ushaka kumenya intahe yanje genda ubaze umuzungu yitwa Roberto mu Butoyi, niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 imiswi nca nkota. Urabona rero gupanga igituru cyo korera bw'ikoko mu Butoyi nduga gato gato. Jewe kurima hone nkiri n'umunyeshuri je narironderera nararima, je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafyatura amatafari nkarima, je naraciye amahera y'isuka
amahera yo gufyatura amatafari yo kuba umuhede maso. Jewe nkitangura hariho umugambi je nagize uno musi utunze imiryango myinshi cyane, umugambi wo kugwiza kurima igiterwa c'ikizino. Je natanguriye ku mahera adashika ibihumbi 200. None nibwa mukuru w'igihugu, je nabaye mukuru w'igihugu, ikizino cyonyene cyo kugikuramwo imiliyoni zitari munsi ya300 ku mwaka. Ikizino cyonyene je noroye ingurube, natanguye ku ngurube zingahe zitarenga 4. None umuntu yoroye ingurube gushikasha ku ngurube 500 abakoresha amahera y'igihugu, ingurube ntizivyara ugasubira ukazikora. Reka nakubwira jewe natanguye kurima nkota. Abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe ari amahera yiwe atandukanye arimo. None noja gukoresha igihugu ndayaterera abantu, ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye. Ni kuvuga rero uno munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduge. Yego, reka tujye ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko ikibazo c'igitoro mugifashe mu minwe. Uyu munsi tuhageze n'ubuhakira ikibazo c'igitoro. Abo ndatomboye so Burundi gusa. So Burundi gusa. Nagenda kubwire. None je ikibazo n'abandabaza igitoro kigugwa niki? Na hantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana. Igitoro kigugwa amahera nayava. Amahera ava mu mataxi, ava mu makori. Ndabwira amahera y'amakori n'amataxi ntashobora guteza imbere igihugu. Tunaganda kigubare. Igiteza imbere igihugu n'ujya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo. Ndabivuze ndabisubiremo igihe cyose Uburundi butazaba bufise ico bushora hanze nabwo ntaco buzopfa buguriye hanze. Ariko turafise ubutari two turashora muri. Okay, none rega umviriza nubwo mucumbisha kumwe iyo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora. Umwe baza ko mamugeza amajahe. Ahubwo no mucumbisha kumwe sinzi iyo biba bigeze. Ubu nitwiga turarima amavoka kubwishi. Uraza amavoka bashoka ingerangana. Kandi nta myaka 2 irahera nk'imyaka 3 tuvyuye umugabe. Uravye genda kwihinguriro ry'amavoka ari yakwasa kubu. Nimiburi uno munsi asya itoni zitari munsi ya 40 ku munsi. Ayo mavuta ashoka nashoka hanze. Aya ni ya mahera tubaha. Ni ya mahera batwa mu namashinga amateka rabicarika rakora. Bakavugatira amahera twamuhaye azosumisha ku munsi. Ayo ni yacakore niyo tupacatira. Nijya nishari nkogere igituma ari jari. Babona umenga ndabamaramaje. Ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igituri rujya. Kuko ari gaburira. Ntazokwiba leta. Ari gaburira. Kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru. Hayo ndakubwire. Amahera mukoresha muri bijya mu burango. Mbega je ntabwo kubikora no munsi. Reka tubaze tuvikana. Jewe natagoye gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu. Kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda. Ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango, umugore n'abana, abana baje kw'ishure kuri mu mushahara mpembwa. Kuva mu 2015 hari ifashanyo yasura kuboneka muri Burundi. Canje muvuga mu ntamatama mwa muri ko muntu mamuti genda usabe ifashanyo turonya amadolari. None tuzobaho mu fashanyo bizaka yose. Tutegereza kumenya ko Burundi bwacutse, tubigiswe cinobera, nitubeho mu bukene bwacu, ahubwo turode tunga natwe dutunge abandi. Ariko imumona kazoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro. Ni nayo mavuka muri ko muravuga. Rega ivyo vyitwa. Nubwo butari bwo muravuga. Igitoro kitabonetse rero. Banze utegere neza. Igitoro jewe ndacita reka amasoko ntanga nguvu. Yego. Ndavyita amaraso. Mu mubiri w'umuntu. Imitsi ni barabara. Amazi mu buzima. Dushobora kugira ubuzima utagira amazi. Amaraso atari ko aratembera mu mubiri. Umuntu acapfa. None ayo maraso avahe. Ntava mu byo bafunguye. Ivyo ufungura bivahe. Sivyo warimwe. None ushaka kugira amaraso utari ucufa. Nuvuga rero byose intango ya byose Imana ikirema ntigeze rema amahera
igitoro shakura bene Dubai bagitoye mu 60 na gatandatu hariya Emirati Arabie niho batoye